barondera amahera ku baririmbyi cyane cyane abaririmbyi bo hanze sinzi igituma bakora ivyo kubera dufashe uku genda umuririmbyi muri diaspora hanze muri Amerika hariho abaririmbyi benshi nko ngaha turi kumwe n'abandi baririmbyi nka batatu muri iki gikorane turimo so dufate nk'abaririmbyi 100 buri munyamakuru avuga okay urandiha amadolari 50 kugira ngo promoting ku kwezi azokoronka amahera rusumbya nayo dukoresha so bica bituma avuga maze igihe nkubona cyangwa barakubona mu ndirimbo zawe watanguranye ingufu nyinshi twavuye mu vya video yose ariko tuvugane ibijanye n'igikorwa cyawe cy'uburirimbyi turakonyeruka muri Tanzania turakubonye kuva kera ariko biraboneka kumenga ugenda usinzira uvyuka usinzira uvyuka what's going on okay urazi ko ndumuririmbyi mugabo ndafise n'undi buzima kandi urazi ko umuntu ashobora kubaho mu muziki gusa mu gihe ugitangura bisaba yuko ushiramo ingufu kugira abantu bakumenye mugabo ubuzima bundi bugaca bufata ukagwara cyangwa agira akazi kenshi bigatuma upunguza gukora indirimbo gatoya uko je ndabipanga nkora ku buryo sohora nk'indirimbo 2 cyangwa 3 abantu kuvuga yuko naryamye burya ntabwo majyanye mbafise ibindi bikorwa ndiko ndakora bizosohoka nko mu mwaka uza canke biri mu nzira bikiriko birakorwa mbere yuko bisohoka hari indirimbo uretse gusohorana no muririmbyi umwe bavuga ko muririmbyi muri Tanzania mimi mwenyewe nadanga vipi unanipenda vichache vinoti unachanga siwezi kula melenda vipi unapenda bad girls ama tita uniwezi bada baba gari huna nyumba huna vipi utaviweza pia nguvu huna kusimama mpaka mchuzi wa pweza kweli kiyoge muri Tanzania muri Tanzania wadusubiye inyuma gatoya nagiye mu Burundi gukora tour muri 2014 twagiye Muyinga tuja Ngozi tuja Gitega tuja Rumonge turakora ibiteramo nyene biboneka mugabo ntivyitabiriwe cyane kubera ndibaza ntitwabisunitse bishobotse canke abantu ntibari bitaho imiziki nkuko byari twari twabiteguye so ico cyatumye yuko ndaba izindi avenue zo ku promoting indirimbo zanje kubera nikindi cyantwaye yo kwari kugira ndabe ngene mu Burundi by'imiziki bikorwa so kubera ntabonye abantu bavyitegurira neza canke bavyitayeho cyane byace bituma shobora kuraba izindi nzira kubera uravye nikindi mu Burundi ntabwo bakina indirimbo z'abarundi cyane ku maradiyo yose twagendaho ku ma interview yose twakoze bavuze indirimbo zabo hanze muri Nigeria muri Tanzania muri Kenya so bica bifata yuko okay ngize indirimbo ikavuma muri Tanzania cyangwa muri Kenya no mu Burundi boyikina mili wa nioneye huruma tafanya nini tafanya sina la kusema kandi muri ivyo bihugu bindi biroroshe kwera abantu baritaye indirimbo z'abandi ugiye muri Tanzania ntuzumva indirimbo z'abatanzania gusa n'aba Nigeria n'abakenya n'abarundi barazikinayo so nivyo vyatumye bishobora gufata mu bindi bihugu kubera kugira nyene muri staff kugira ngo bagura karere none uri kuraraba ningorane nk'ituma bimeze uko aho abarundi badakunda ivyabo cyane ngo babe nagaciro ari nabo bibatumye uvuga tekanze gukorera hanze y'u Burundi hari muri nivyo twari kumwe ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere nyene hari habaye New Year Day mu hariya Paris excuse me ndamubaza kujanye n'abarundi kweri ko umuziki w'abarundi udatera imbere bivana niki byifashe gutarasigura ati abarundi kundi byacu biragoye wewe nk'umurundi umaze igihe kinini uririmba ni ingorane ubona ituma abarundi tumeze gutyo ico twoheraho bwa mbere urazi yuko hariho abasani nka Fizo hageze kubigihe ariko arashabura abanyamakuru kubera batakina indirimbo ziwe n'ibindi gutyo hama cengaruka ku muririmbyi nkorana cyane kubera ni producer Masterland so hariho comment yigeze kwandika kuri channel yiwe ya Twitter avuga yuko vuba hazogera huko umuntu kumurungikira ngo arabe n'indirimbo yawe kuri YouTube canke handi hazogusaba ngo murihe so iyo ni ngorane kenshi na kenshi kunda kuboneka mu Burundi abantu benshi bari mu bisate by'amaradiyo n'ama TV barondera amahera ku baririmbyi cyane cyane abaririmbyi bo hanze sinzi igituma bakora ivyo kubera dufashe uku genda umuririmbyi muri diaspora hanze muri Amerika hariho
abaririmbyi benshi nko ngaha turi kumwe n'abandi baririmbyi nka batatu muri iki gikorane turimo, so dufate nk'abaririmbyi 100 buri munyamakuru avuga okay urandiha amadolari 50 kugira ngo promoting ku kwezi azokoronka amahera rusumbya nayo dukoresha, so bica bituma avuga yuko nta muntu nzokina w'umurundi ashobora kundiha atandishe kubera abo hanze nzobakina batandishe kubera basanzwe bamenyekana, bica biboneka yuko bazokina abantu bari hejuru nk'aba Davido ba Liromi abandi bakomeye bo batabarishe mugaba amahera bayakure kuri twe. None abo izo ndirimbo zo hanze bakina barabariha nkuko bashaka ko mwe mu bariha? Ntabwo babariha, igituma bazikina no kubera abaririmbyi basanzwe bafise fan base, abantu abanywanyi biyo radio babumviriza vyanka bikundwa, mugaba bataragira fan base baca babasaba amahera, so inzira nabonye niyo guca mu bihugu bishobora gukina nko muri Ghana na Nigeria, mfise abakora ku maradiyo abakora ku ma TV ndo iki ndimbo zanje bakazikina kubera bazikunze, you know, nico kintu nshira mu kazi kanje, indirimbo kuyikora ikikina sinkora indirimbo kubera nkitangurana ubu nyumviriza indirimbo nakoze nkitangura ndiyumvira okay aha nari ngwaye canke nari nasa, so bikintu nkora naho bavuga ngo rimwe na rimwe ndaboneka canke nkagenda ngerageza gusohora indirimbo ku buryo mvuga okay izoshika kure izofasha umuntu, kubera nkitangura hari ahantu nagiye gutembera muri Tennessee, umwana ngiye gutembera muri famille ntanazi ntwaye niyo nabagenzi, umwana arambona yiruka mu cumba arira ngo heme yaryohewe, so cyo chatimye mfasha ntangura yabinkora ku mutima, ntangura gukora indirimbo z'ikirundi kandi nkora indirimbo umuntu ashobora gushima nk'umuvyeyi yumvirije akavuga ngo indirimbo umwana wanje yumviriza, apana nkaziya ndirimbo nk'umuvyeyi yumviriza agacakuramo kugira n'umwana ntazumvirize, so nico jewe ngerageza gushira mu ndirimbo kugira zigira agaciro. Okay, reka tuvuge iki kijanye twavuga ko ari sinzi ko ari ubusuma, sinzi ko ari iki abamenyesha makuru babahembwa n'ibimenyesha makuru bakorera, birashika ayo mahera basaba ibimenyesha makuru bizi ko ivyo bintu bikogwa, wodoma ko nk'ama radio 2 canke 3 yamenyesha makuru nimba vyo gukundira kubera the SWB show ihari kugira ngo ibintu byinshi bigende neza ntibigende nabi, kuko twese tuhari kugira ngo Burundi bumenyekane, abo bose tubona muri Tanzania tubona nahe nuko bakunda ivyabo bakayiha agaciro. Exactly. So tutavuze bizoguma bibandanya gutyo, n'umwana azovuka bazoguma mugira gutyo, rero nimba vyoshoboka ubona ko bitoba bibi you can say it kugira ngo tuvure aho hagwaye. Okay, I mean jenda bivuze amaradiyo yose amaradiyo yose abantu bakora ku maradiyo yose barabikora, you know, yeah, nk'ubu je mfise contact z'abantu benshi like tuvuge nka 50 aba DJ n'aba representer ama TV n'amaradiyo nkorana nabo, yeah, so iyo ndo soho indirimbo kubera urazi abantu bahinduka ku munsi ku kwezi, so hariho nk'abo ndungikira bakavuga okay urandiha abo nca ndabareka nkaja ku bandi, nico gituma ingene nkora ngerageza kurondera contact z'ahantu hose kubera nk'umuntu mfashije uno munsi nawe azonkenerejo kandi nama ndabikora, harihe nk'abo maze kurira ama video yabo abo maze kurihira recording mu Burundi atanyungu ndabakeneho gusa kubera arabaririmbyi nkanje kandi nzi ko bazomfasha no muri kazoza nabo nibatera imbere, kubera je ico nkora n'abasani bo mu ngaha muri Amerika barabizi, ntabwo na nk'umuntu kubera mbona andusha akazi aho kunda kwanga wotera imbere kubera nanje uzonteza imbere canke umenyekanishije igihugu cy'u Burundi nanje mpamenyekanye kubera niko kazoza kacu, you know, so amaradiyo menshi arabikora, sinovuga radio yinini kubera nizose. Okay, bwira abajejwe canke bene amaradiyo ijambo baba batazi rikorwa nabo bamenyesha makuru kuko batuma ibikorwa byacu nk'abarundi bihagarara, ugira iryo babwiye ko birashika benshi ntibabizi. Yeah, ico novuga gusa nuko borondera inzira zo gufasha abaririmbyi bakiduga namba baca amahera ku muririmbyi canke ku ndirimbo, ayo mahera bayashiruko mugabo naho ibe ari radio ntabari umumenyesha makuru. Exactly, ibe radio apana umumenyesha makuru. Hariho nka BTV yoyo ndamaze kuri TV kugira indirimbo zanje zikine kandi barabifasha, ntabwo mba ndishe umunyamakuru urishe iriya TV. Yeah, bivanye nuko nawe icyo kivuze niki kintu utubwira nka the SWB show, niki kintu ubona dushobora guhindura kugira ngo tubananye dukora neza. Ndibajya mbere duhura ndazi mbwa twakunda kuba tubonana tugira na communication nka the SWB show, niki kintu utubwira nk'umuririmbyi eme nk'umurundi nk'umuntu muri Burundi yani community yifuza ko ibyacu nk'abarundi bitera bije imbere, gira icyo tubwiye nka the SWB show. I mean show ya SWB show
hamaze imyaka ndayikurikirana ndayiraba nifuza yuko twakorana na Entebbe ngira bizi mugabo ntaco no kongera ko cyane no kura ko mukora kubera interview zanyu zose ziba izubaka ndabishima kubera mukora interview zubaka so ntaco mbona mwokuraho cyane mwokongera ko kubera mubandanyirije ahubwo mugatera imbere mugateza imbere abaririmbyi mugateza imbere gwaruka mugateza imbere n'abanywanyi bumviriza SBYB show komera mwana mama urakoze cyane ubereye amashimwe